parike ya Ntahangwa noneho ayo mafaranga arayemera yose dossier irakogwa ntibigeze banatwumviriza mbese umu magistrat yakoze iyo dossier aramukorera manda yo kuja mu mpimba ariko procureur yapfuye gushika ubwo nyene acavuga ngo uwo muntu narekugwe ya manda iraheze iratabugwa uwo mukenyezi pour le moment atubwira ngo mu gihugu cy'u Burundi ntazopfa yarafunzwe mu gihe abatwara amaparike aribo bakiyatwara ntazopfa yarafunzwe banyakubaho dusaba yuko tworenganurwa kuko twararenganijwe murakoze imiliyoni zirenga 300 abene gihugu kandi nuba kavuga ngo umugambi wo kwiba ntazowuhagarika kuko arafise abamuproteja turasavye ubutungane nukuri inzira iratwishe abana bacu ntibakiciga turamerewe nabi ubutungane budutunganirize murakoze ikibazo bacumbise mwene gihugu agira kabiri murakoze ku mijambo je bagita Eric Uwimana nkaba n'umwigisha muri za kaminuza hanyuma jewe nagomba mbaze ibibazo nka bitatu bimwe oya twavuze bivanye yuko nta urenza ibibazo bibiri ntaco nta kibazo munyarutse kandi mu majambo make yego reka ngerageze ndeka ikibazo ca mbere ndakigerageze kukirabisha kubijanye n'uburimyi n'ubworozi uno munsi nyene icubara umukuru w'igihugu atubwiye yuko dutegereza kurenforcer agriculture Rwanda baze abajejwe ngaha abaserukiye ubushikiranganje bujejwe uburimyi n'ubworozi n'idukikije batubwire ko afise politique sectorielle abo ndayejeje mugabo mwico kintu ndakirabishe ko nuko mvuga nti uno munsi kini nkaho nyene sikibazo kimwe uno munsi on a donné des exceptions kubijanye nuko bategeza kubaga inka mu bisanzwe nagomba baze uno munsi ko batanze ama exception hamwe kugira abagwara leta y'u Burundi izokwasima kuizokurikira hanyuma nagomba kubikurikira ego kubikurikira ngo bavuge kujanye n'ubutungane kuko uno munsi numvise yuko ubutungane ntibwakurikijwe je mba mvuga ikibazo specifique kiri sensible ngomba ndakivuge hanyuma ibizokurikira nimuze mu mbase ngomba mvuga ikibazo c'ikabarore ikabarore uno munsi twimba ubutare ubwo butare twimba burashinga abantu benshi cyane uno munsi benshi bafise ingorane je mvuge ikabarore hari abantu maze imyaka irenga 10 bimba ubutare kabarore ugasanga umugabo umwe nashaka kwigura ipantaro cyangwa kugurira ipantaro umugore n'umwana cyangwa se umwana mu ishuri hanyuma rero no munsi ikibazo gihari nuko hari abantu uno munsi bajyamye ngaho mu mpimba bazize yuko banse kudandaza amatongo yabo ku societe yimbubwo butare uno munsi barenga mu mpimba amadosiyo yabo kumbo ntayo banafise bamwe ariko no munsi barenga mu mpimba kirababaje kubona umuntu afungwa kubera yuko yatse kudandaza ngo giwe kubera bamubwira ati ntaguhayaya utemeye baragufunga usaba iki rero nsaba yuko abo bantu bari abantu bikabarore bose amadosiyo bayumviriza umwe ku wundi murakoze cyane ukurikira nitwa Juillet ikibazo canje nkaba ndacerekereza ku muvugizi w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu nyakubahwa mukuru w'igihugu ciza cacu c'u Burundi yama yavuze amajambo meza cyane kandi aturyohera kandi arimo n'impanuro aha tubarira ati mwabakozi ba leta kirazira kuguma muri ivyo bisagara bamuja mu mitumbi wanyu muteze imbere aho muvuka akongera akavuga ati umukozi wa leta ntazopfa ateye imbere yishinga kajya kazi konyene atiyungunganya aha rero igituma mvuze ibi ndabivugira mvugira uruhande rw'abantu benshi aho uzosanga umukozi akora mu bushikiranje bw'amagara y'abantu avuka nk'imakamba ugasanga akora mu Kirundo yasaba mitasyo kugira yegera aje guteza imbere iwabo muri ubwo bushikiranganje ntibatwemerere ugasanga nk'umupfasoni
amaze imyaka 6 nirenga canke 8 canke 10 akora nk'imuyinga mugo umuryango wiwe uri mu Cibitoki ca Rugombo mu gihe azoja kora uwo muryango urimo umugabo wiwe n'abana azobanza kugira urugendo ruca ngaha mpaka gaca kuri Shanike mwumvirize ka gashahara kiwe aho gaherera ico musaba rero dusaba rero yuko botwemerera yuko mitasyo zoboneka mu gihe batwumvirije mu ngorane dufise ikibazo kigira kabiri ndacerekeza ku muvugizi w'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi murabona iki kiza cateye ibitungwa harabaye amashirahamwe baronse ibitungwa ivyo bitungwa rero byarahuye n'isanganya ry'iki kiza none nta kuntu leta yofasha igashumbusha abo bantu bagize iyo ngorane mu gihe ico kiza coba cagabanutse murakoze mwene gihugu agira kane murakoze cyane je nitwa Ndawaye Isa ariko imbere ya byose yuko nobaza ibibazo nashakame ubutumwa umuvugizi w'umukuru w'igihugu kugira aze kubudushikanira twe muri intara yacu ya Ngozi turafite ibibazo kandi birenze kandi ibyo mwibonera hari ikintu gikomeye cyane iyo hadutse ikibazo bagira umuzingi bakagukina kugira bize kwigira imbere ntibikunde wowe ukaza gushika bagucafuje ariko twizere ko nyakubahura amatari wacu ngaha ibyo wonya baheruka kudushikiriza atazobikora ko vyadushike dufite ivyemezo ngaha aya madosiye mubona afise ngaha yose nayakuye muri kurudapere ku bwenge bw'ikinyororo nta rupapuro na rumwe nari mfise ari naco gituma nateguye impapuro umuvugizi n'ubundi nasozemo ngaha aze kumpera umukuru w'igihugu arabaka kamara amazi hanyuma icyo nagomba kubaza ikibazo cya mbere cy'amakoperative ngaha mu vyegwa ndacerekeza ku mushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi harimo n'ubutungane harimo n'umutekano twariyegeranije umutahe wacu barawurotira itariki 16 2019 ni vya kera ari wa muzingi ne twababwira kandi azi nyakuba umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano twaravuganye keshi naho bitakunze ko hagira icyo mfashwa iyo koperative niba mwanya majana 353 barubakiwe manyanja bararosa amafi n'inkoko ibyo byose byapakiwe harimo umugenzi w'umukuru w'igihugu yitwa Nimbona Jean Pierre mwese muramuzi hariho uwo bita Ndayize Emmanuel bakoresheje akagwi abanywanyi bose barabakumira gushikana ibyo bintu byose gushikisa atakintu na kimwe gihari naho muhashika byose barabiriye nta mwanya n'umwe azi ikintu na kimwe nukuvuga ko babatwaye umwimbu wanyu byose bararovye inkoko byose baratwara n'amagi nta kintu na kimwe twigeze turonka umwanya uno munsi rero musabiki ndacabandanya gatoya kwico kibazo nyene oya niturondogore cyane niturondogora hari amanyanja yimbwe na leta ni cyaba abandi nyene hari amanyanja yimbwe na leta ubushikiranganje buri n'ubworozi barabizi yimbwe musi y'isoko yo mu vyegwa batanze imiliyoni 54 abanywanyi bahembwe imiliyoni 15,500 OBR yatwara miliyoni 10 nuno musi OBR yacatwishuza umuliyoni urengako wishuza abanywanyi ayo mafaranga yose yatwaye babandi nyene hakogwa iki rero icokogwa nuko umutekano udakwiye mu banywanyi batureke twegeranye ivyegeranyo tuje mu butungane tubwiture kandi mwebwe abubahwa munadufashe iki kibazo mugishire mu minwe kugira iterabwoba rigabanuke tubasabe mabereke umuhanuzi w'umukuru w'igihugu musigurira neza iyo dosiye yanyu mubereke nayo madosiye kugira ngo bazobashikanira ikibazo imbere murakoze kumpa ijambo nanje nitwa Niyongabo Methode nkabamba ngaha Ngozi umutumba Gisagara je rero ikibazo canje ni cyabeshi abo turi kumwe ngira n'abapfuye twebwe twaraburanye urubanza kuva muri sentare y'intango gushika muri sentare Rukoko Mario RTS ururaba ntabanduka baradushikiriza amatongo turayashikira tuyarimiye imyaka 3 abantu baguriye uyo muntu twatsinze baca barayigarura n'uburimbi bwose bararandagura barakuramwo baca barayigarurira tukiriko turabibaza turabikurikirana
abategetsi bino baragarutse barahadushikiriza, bamaze kuhadushikiriza n'ubundi barongeye barahigarurira ku buryo bw'uko abo bantu baca biruka ibujumbura, birutse ibujumbura. Nyakubahwa umukuru w'igihugu yaravuze yuko twoza ibyo bintu turabijyaniwe, ariko ku nguvu abo bantu bafise narajyanye idosiye ntiyarenze urupangu rwa Ntare kuva mu kwa kabiri gushika uno munsi, mu kwa kabiri itariki 10 gushika uno munsi nta nyinshi twigeze turonka, kandi ayo matongo n'ubu arimwo abo bantu. Ikibazo cya kabiri ayo matongo ari hehe yigaruriwe n'abandi? Ayo matongo ari ngaha ku Gisagara, yigaruriwe n'uwitwa ni muri commune Ngozi, yigaruriwe n'uwitwa Mashini, n'uwitwa Barutwa nayo hamwe na Gustave w'umucamanza ngaho, hakaba n'uwundi yitwa Etienne, hakaba n'uwundi ntazi zina mugabo wewe abikurikiranira muri abo bantu. Ico rero ikibazo cya kabiri ndagicerekeza ku muvugizi. Kuri iki kibazo cya mbere namwebwe twobasaba yuko mwosigura ido nido by'uru rubanza mukabisigurira umuhanuzi w'umukuru w'igihugu ajejwe iby'ubutungane. Ego nagira nje ku kibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri ndacerekeza ku muvugizi w'umushikiranganje w'ubutungane. Nyakubahwa umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubutungane, jewe warampaye ikete rivuga yuko uwo natsinze ashiraho intahe zashize mu rubanza yari yashingishije rusambura canke rusubiramwo imanza zabaye. Mugabo nyakubahwa mushikiranganje warongeye umikete rica rivuga ko natswe ivyo nyene natsindiye, ahubwo nkatangura kuburana nabo bantu baguriye uwo muntu. Nkaba mvuga uru rubanza nyakubahwa mushikiranganje ndaruburanye imyaka 23 kuva turi abana. Uno munsi twari tugize amahirwe turarushikira, mugabo twagiye tubona iryo kete ngo nituburane n'abo bantu. Abo bantu baguriye uwo twatsinze, inzego zose zino zaraje ziratwumvikanisha, nyimba badakeneye kutuvira muri iyo mirima batugurire aho hantu twatoranye. Nimba badakeneye kutuviramwo mambe kutugurira nibatuviremo na cyane cyane kuko sentare zagenda zivuga ati tora hagaragara metode kugira bizoborohere. Twe twatoye hagaragara. Murakoze tukaba dusabanya kuba mushikiranganje yuko iryo kete naho rishinye kigikumu cyawe twe nitwibaza kari we warikoze, kuko hari abantu bariko barakorana n'aba bakose bawe kandi bakorana n'ivyo bihangange tuburana. Nico nyakubaha mushikiranganje nasaba. Murakoze. Urakoze. Twakira umwene gihugu wa nyuma. Murakoze. Muri runo rukurikirane twakira wa nyuma, abandi turabahamagara umwanya ni waboneka. Nitwa Nizo Moza Paterne, nsanzwe ndumwigisha. Tugitangura akazi jena nize NS muri cycle ya mbere y'imyaka 3, cyo kimwe n'abandi bari bize IPA imyaka 3. Icyo gihe badusaba yuko tuce tubanza kuja ku kazi kugira ngo dusayirize kubera haraboneka ubukene bw'abigisha mu mashuri. Hanyuma inyuma yaho twarashoboye gusubirayo turiga iyindi myaka 2 turonka licence agrégée, ariko icyagiye kutubabaza nuko hageze ko tujya kudepoza iyo diplôme supérieur batangiye kuduterekana gushika naho mu minsi yeze batwandikiye amakete atubwira ngo votre demande a retenu notre attention, donc baradutahura ngo néanmoins le budget en cours d'exécution n'a pas prévu la régularisation de tel cas. Bisiguye ngo ntabwo mu ntunganye y'ubutunzi bari bafise ntibari baratwiyumviriyeko. Rero ubushize mu itariki 13 zo kwa kane nyene cyubahiro umukuru w'igihugu ari mu Ruyigi, batoyi bacu bari twiganye muri cycle ya mbere imyaka 3 ariko bagakora formation complémentaire, bo barashoboye kumwitura baramubwira kuko twaraturonka makete amwe atubwira ko budget n'a pas prévu la régularisation de nos cas. Bobo umukuru w'igihugu yaciye abemera ko botunganirizwa mbere ku itariki 17 zo kwa gatandatu. Chef du cabinet civil muri présidence acasaba yuko bo batunganiriza bakabagira amaliste n'ingoga kugira ngo babe regularize mu vyabo. Rero natwe twagomba dusabe kubera turi muri leta mvyeyi itagira umwana n'ikinono, turi abantu badashikana 30 mu Burundi bwose, tumaze gutorokana ubu tugeze ku 22
kandi no kugira hiyongere kumwe habanza kurondeza cyane kubera abenshi mu twaratwigana baratunganirijwe. Musaba rero ko bafatira kuri diplome y'igice cya kabiri. Yego, kandi icyo kibazo tugishikiriza umuvugizi w'umukuru w'igihugu kugira ngo atubwire se barundi yatunganirije batoyi bacu natwe adushire mu bandi, ubwo buzaba butubaye ubutungane. Murakoze. Dusaba bene gihugu batonze babanze basubire mu kibanza, turaza kubahamagara hanyuma. Muri kano kanya umuvugizi w'umukuru w'igihugu arafise icyo ashaka gushikiriza abafise ibibazo bitandukanye. Murakoze. Icyo twashaka gushikiriza cyane cyane abene gihugu nuko iki kiganiro nivyo kiriko kiraba, ariko aha turi kumwe n'abahanuzi b'umukuru w'igihugu, baba abo mu biro vy'umuvugizi canke abajejwe amategeko. Ntimwirirwe rero murahogora, ibibazo vyanyu ni mu bibature, kandi ndabona n'ubundi bari ngaho, kuko n'ubundi naho mwovuga kuri mikro ikiza gukurikira no kubaza kwakira mu madosiye yanyu. Mutekane rero, muje mu bibanza mwicare, hanyuma abo dukorana baze babakire, ibindi vyose bizokurikira hanyuma. Murakoze. Dusabe umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubutungane yishure ku kibazo kijanye n'ubusuma bwakozwe n'umuntu yambaye umwambaro w'ibanki banko. Iwe cabajijwe. Murakoze ku mijambo. Nitwa Igice abamvugira senare ntayinyutswa. Uwikunze niwe yabajije ikibazo yuko hari umukozi wo muri bankobu yoba yarabivye kandi abiba amafaranga menshi. Aravuga kandi ko igihe cyose bamufunze yaciye arekugwa ngo n'amategeko avuye hejuru. Mu byo yavuze ntiyavuze uwo muntu ingene yitwa, ntiyatubwiye numero ya dossier. Nashaka ndamusabe ko ikino kiganiro giheze acaza kuza andabe abimbwire byose ndavyandike, hanyuma koko nzoce mbaza numve ko ivyo yavuze ari vyo. Nagira nce nishura n'ikibazo ca Uwimana Eric yavuze ko avuze amatongo ikabarore aho bimba ubutare hoba hari abagize yuko banse kugurisha amatongo yabo na mwene ishirahamwe. Acavuga ko bose baryamye ngaho mu bohero rya Ngozi, ariko nabo nyene niko vyagenze, ntiyavuze abo bantu abari bo na numero y'amadosiye yabo. Nawe namusaba ko ikiganiro kiheze tuze kubonana abimbwire vyose, nanje mbaze koko ko ivyo bavuga ari vyo, hama ibibazo vyabo bitorerwe inyishu. Murakoze. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu yabajijwe kubijanye na mitasyo z'abakozi bakora kure y'imiryango yabo, cabajijwe n'uwitwa Juillet amuha umuco. Murakoze. Nitwa Pamphile Bukuru, mvugira ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida. Ikibazo ca metode yabajije cerekeye imitation ni ikibazo kihari haraheze igihe kinini. Iyo abantu basaba akazi bavuga bati kampaho kari gusa, ico gihe bamaze kugashikamwo bagaca bavuga bati haheze iminsi burya dukorera kure. Nico gituma izo mitation ariko aravuga benshi baca bandikira amakete ubushikiranganje basaba amamitation. Imitation rero ziratangwa mu gihe umuntu ashikiriza imvo zumvikana, ariko kubera ico kibazo camaze kuba nk'uko yari karakivuga, nico gituma haraheze imyaka 5 kugira ngo izo ngorane zigabanuke. Murazi yuko uko umwaka utashe ubushikiranganje burekurirwa gutanga akazi. Intumbero leta yacitanga kugira ngo ibyo bibazo bigabanuke nuko abantu batanga amadosiye mu ntara iwabo aho bavuka kugira ngo ibyo bibazo bigabanuke. Juillet rero nibaza yuko ntiyofata ikibazo rero muri bwinshi muri ibyo yashikirije, niyaba nawene afise ije ashikiriza ndamusaba zaze mu bushikiranganje aturabe turumvikane turabe neza imvo ariko arashikiriza ko zifashe. Murakoze. Mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi
aborozi bati ibitungwa twahawe na leta byahuye na ya ngwara yateye ibitungwa muzodushumbushe. Murakoze kandi nkashimira n'uyu mwene gihugu yabajije icyo kibazo nikazo ciza cyane kubijanye n'ababuze ivyo bitungwa. Ico twovuga no kuremesha aborozi babibuze, tubabwira kandi yuko leta mvyeyi kandi Ngozi atakitazokora kugira ngo ishobore kubashigikira biciye cyane cyane muri rwa runani rw'abasangiye urugendo mu iterambere mu guhanahana ibitungwa. Murakoze. Yagiriye ko uwitwa Eric avuga ati bega abo mwemereye kubaga tumuzokwasima ingorane zizoza mu nyuma. Ego ico kibazo yakibajije nivyo. Ico twovuga no guhumuriza bariko baratwumviriza ku bashoboye kuronswa uruhusha rwo kubaga ibitungwa n'uruhusha rudasanzwe. Hariho abahinga babikurikiranye, abahinga bajejwe amagara y'ibitungwa. Nta nkeka rero bogira abahinga bashe kubikurikirana, nta ngorane zirimwo. Murakoze. Murakoze. Uwitwa Paterne yavuze ati twohembegwa diplome ubu dufise ya NS ya 5. Ubushikiranganje bw'indero mubivuga kwiki? Murakoze cyane. Akazina ni Libore Bigirimana, ariko nibutse yuko ico kibazo cari cabajijwe umuvugizi wa nyene icubahiro mukuru w'igihugu, ariko ko mu binsavye na jewe ndafise ico no bivuga ko twibukanye yuko mu kwezi kwa 5 umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi mu nama yagirishije abajejwe ubuzi mu ntara ya Kirundo yaragarutse ku kibazo kijanye nico bita régularisation administrative pécuniaire, nukuvuga guha agaciro diplome umuntu yaciye yayironse yarabanje gukora akazi. Yaramenyesheje neza yuko guha agaciro iyo mpamyabushobozi waronse inyuma yaho wari watanguye akazi atari ibintu bica biba ubwo nyene mu gihe uvuye kw'ishure. Kubera iki? Kenshi usanga mu mahera ategekanywa kugira ngo ahembe abakozi bo mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi na cane cane abigisha, usanga hariho uko aba yateguwe. Rero mu gihe haciye haza abandi bati tuvuye kw'ishure, none twagomba yuko duca tubaha ino mpamyabushobozi kugira ngo tuyikorereko hanyuma twongere tuyihembegwe. Nibaza yuko baba banyarukije. Mu bisanzwe rero twabamenyesha yuko nk'uko uwabajije ikibazo yabimenyesheje, nivyo koko ubushikiranganje bwararonse ugwete ruvuye kwa nyakubahwa umunyamabanga mwishikira mu biro kwa nyene icubahiro umukuru w'igihugu, rusaba neza yuko ubushikiranganje bwotunganiriza abo bantu bize kuri NS imyaka 2 yongera kuri 3 bari bize. Ubushikiranganje rero no bamenyesha yuko bwaciye bwihutira gukorana n'abayobozi b'inyigisho mu maprovince atandukanye kugira begeranye igitigiri kanuni c'abo bantu barabwa n'ico kibazo. Rero kugeza uno mwanya ndiko ndabashikiririza ko ano makuru no bamenyeshe yuko igikorwa twatumwe biciye muri iryo kete rya nyakubahwa umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu ko twabikoze. Nkaca nsaba nti abarabwa n'ico kibazo bose borindira kumbure mu misiza bazoronka umuco ukwiye dufatiye kuvyo bashikirije n'impungenge boba bafise. Murakoze. Murakoze cyane. Dusabe abariko baradufasha batwegeranirize abandi bene gihugu 5 mu kurindira ko twakira abandi ku telefone.
mu kurindira rero ko babegeranya hari uwitwa Joseph wo mu bumwe yabajije ikijanye nuko bateorekura isukari iva hanze ikinjizwa mu Burundi. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubudandaji ngira yogira icavuze. Murakoze, nitwa Niyukuri Onezime, nkabandi umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu, amahinguriro n'ingenzi. Nkuko mubivuze, umumenyeshamakuru Joseph yabajije ku bijanye n'amatoni y'isukari nyine cyubahiro umukuru w'igihugu yashikirije mu kiganiro aheruka gushikiriza abamenyeshamakuru. Ku bijanye rero n'isukari, nk'uko mubizi isukari ya Sosumo irabandanya itangwa ku bene gihugu, eka mbere no ku mahinguriro asanzwe akenera iyo sukari kugira ngo ashobore guhingura ibindi basanzwe bahingura. Hanyuma n'isukari ivuye hanze iza gusahiriza muri ico gisata irabandanya iza kugira ngo ishobore gusahiriza muri ico gisata mu gihe Sosumo iba ikehaniwe canke itarashobora kwinjira mu kiringo cyo kwimbura. Aha icyo twashaka kumenyesha nuko muri kino gihe nkuko mumaze imisi mubibona, Sosumo yamaze kwinjira mu kigabane cyo kwimbura umwimbu w'isukari. Ariko icyo twashaka gushikiriza ngaha nuko kuvaho nyene cyubahiro umukuru w'igihugu ashikirije muri ico kiganiro, abagwizatunga benshi bituye ubushikiranganje baza gusaba impusha zo kuza kuzana isukari hanze. Ariko twashaka kumenyesha yuko intumbero siyo kuguma tuzerinze, nuko abagwizatunga bahamagariwe gusahiriza mu gisata cyo kugwiza umwimbo w'isukari usanzwe uhingurwa na Sosumo. Rero muri kino gihe twosaba abagwizatunga, ni muri iyo ntumbero tubandanya tubasaba ko mu bisata byose twokora ibishoboka byose kugira ngo ibintu dusanzwe dushobora guhingura ngaha mu gihugu cacu tubihingure bikwiye, dusahirize mu bisata byose bishoboka kugira ngo ku rwego rw'igihugu tugwize umwimbu dushobora gukoresha, hanyuma dushore umusesekara. Yaciye abaza ati none mbega hoba hariko hakorwa iki mu bijanye no gusanura canke kongereza imirima y'ibikaju muri Sosumo. Nk'uko mwamaze kubimenyeshwa, muri Sosumo igikorwa kiriko kirakorwa cyane cihutirwa no kugwiza imivyaro y'ibikaju ijanye na kino gihe kandi ishobora kugwiza umwimbu, hanyuma igashobora no gutanga umwimbu ukwiriye. Imivyaro rero irenga ubwoko 22 uriko urageragezwa. Hanyuma mu bijanye no gutunganya naho ihinguriro Sosumo ubu murazi yuko iryo hinguriro ubwa mbere rirabanza rigakurikiranwa n'abajejwe uburimyi n'ubworozi, hanyuma mu bijanye naho n'urudandazwa ubushikiranganje bw'ubudandaji buraheza bugakurikirana ibijanye n'umwimbu uba washoboye kuboneka mu bijanye n'ico gisata. Murakoze, reka turabona umwanya uri kuragenda. Joseph nyene yabajije ikijanye n'amatongo agugwa n'abanyamahanga. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu ngira yatanga umuco. Murakoze cyane. Ikibazo abarundi bagurisha amatongo n'amazu ku banyamahanga ni kibazo c'inkoramutima, ariko mu kucishura nagomba nisunge ibwirizwa shingiro ry'u Burundi mu ngingo ya mbere ibwirizwa shingiro ingingo ya mbere ivuga ngo Uburundi ni repubulika imwe rudende yishira ikizana itegamiye idini na rimwe ishingiye ku ntwaro rusangi yubahiriza ubudasa mu vyerekeye amoko n'amadini. Mu rurimi rw'igifaransa iki bavuga ngo imwe rudende bavuga ngo
le territoire du Burundi est inaliénable et indivisible. Bisobanura ko atagace na gatonya ku Burundi umuntu ashobora kumanyura ko wagahereza undi muntu atari umurundi. Byumvikana ko amatongo yose ari mu Burundi arayu Burundi. Bisobanura yuko amategeko ntaratomoka neza. Nivyo hari abarundi bakadandaza amatongo yabo n'amazu ku banyamahanga, mugabo bitebuke aya mategeko azotumbera, kandi murazi yuko iyo amategeko atumbereye barashobora no gusubira inyuma bakaraba uwari yaragurishije kera mbega bimeze gute. Uri karagurisha rero uyu munsi amenye neza ko hashobora kuba inkurikizi. Uri karagura nawe nyene niko kuko tukaba twibaze rero yuko nanyo cyo bahera umukuru w'igihugu yaravuze ati mbega ko abarundi bihutira kugurisha ku banyamahanga ko umunsi hageze umwe wese akagurisha turi miliyoni 12 ko uzogurisha avamwo ubundi agurisha avamwo nitwasohoka hadusigara abanyamahanga gusa. Ico rero tugifate nka nkama dutahure yuko nivyo kugurisha ukeneye amafaranga ni vyiza, mugabo nukumenya neza ko ushobora kuba uri kurisambira ko nk'impene. Murakoze. Murakoze mugifite ijambo. Iki kibazo cabajijwe kijanye n'uburinganire bw'ikirimba c'umukuru w'igihugu. Iki kibazo reka tugitumbereze ku muvugizi wa leta. Murakoze kubaza ico kibazo. Mwari mwabajije n'ivyo ibijanye najya matongo hubatswe ikirimba c'umukuru w'igihugu. Icambere cyo novuga nuko iyo ahantu leta ihakeneye irayikorako. Iyo bishitse rero ikakenera hari aho umuntu igikorwa nuko imwe muzibukiro. Ajya amatongo rero mubaza novuga yuko ari mice itatu. Umuce wa mbere nimba ntihenze mu biharuro nama are ashika 40, ama hectare murantunga ashika 40. Ayo nayo abari bene ico gihe bararonse umuzibukiro. Hari ahandi rero 160 babujije kubaka kuko leta yakeneye. Nkaba muri rero nakajyo mbere kubwira bajya abantu baguma bubaka kugira ngo bazotere gwaserera mu nyuma cyane ntagira ko baba umuzibukiro baha menshi bumve ko bari kubakora biciye kubiri n'amategeko. Umugwi wa gatatu n'amatongo ari haruguru yari barabara abakunda kuhaca hajya naho leta irakeneye kumvoza umutekano w'ikirimba c'umukuru w'igihugu, kuko murazi yuko ni urugo rugira umutwe, igihugu naco gigira umutwe. Ni nyene icubahiro umukuru w'igihugu, murumva yuko ikirimba akorera ko gitegerezwa kuronka umutekano ukwiye. Ibiharuro dufise n'ivyo ni hectare 40 hajya hubatswe, ni hectare 160 babuje kubandanya hubaka, ariko hajya haruguru y'ibarabara ngira ngo umushikanganje udufasha uko ndabizi ni harugwa neza hajya haruguru y'ibarabara, ariko nihagira bazotanga uburinganire babona bwa bukenewe. Iyo niyo nyisho no banatanga ngaruka ku ciyumviro nyamukuru yuko leta ikeneye ahantu irashobora kuyikora ko warasanzwe ari nyeneho naho bakamumuzibukiro nta kidasanzwe rero cakozwe mu vyabaye. Murakoze. Murakoze. Reka twakire abandi bene gihugu batanu. Uwa mbere. Murakoze kuduha aka kanya. Nitwa Niyonkuru Ernest. Hanyuma imbere yuko nogira ico nshikirije nk'ikibazo na nifise ibibazo bibiri. Hari ikibazo gihejeje kubazwa na mugenzanje Paterene avuga kubijanye nuko bodutunganiriza mu bintu bijanye na regularisation kubize imyaka 2 yongera ku myaka 3 ya kaminuza NS Truwa na IPA Truwa. Rero twumvise batwishuye ibidasa nk'ibyo twari twabajije, kuko abariko baragirishwa intonde kugira ngo batunganirizwe n'abagize formation complémentaire. Natwe twebwe dusaba ko twogira liste nk'abandi tugatunganirizwa nabo bagize imyaka 2 yongera ku myaka 3 yo muri NS no muri IPA. Rero twibaza nyakubahwa muvugizi w'umukuru w'igihugu nkuko muheruka gutunganiriza abandi ko natwe mwoca mutugira nk'abandi abo badashika 30 mu gihugu, natwe tukaja ku rutonde rw'abotunganirizwa. Rero ndire gato murabona yuko hari abahanuzi mukuru w'igihugu bari ngaho, ni wava ngaho ucugenda kugira ngo
bakwandike na paterne nyene kugira ngo ico kibazo baze bagikurikiranire hamwe mu bushikiranganje bw'indero. Murakoze. Ego twibaza ko bazodutunganiriza kuko tumaze kujeho kenshi ariko ntitwari bwaro nk'ishu iduhumuriza. Rero ikindi kibazo kigira kabiri naco ni kibazo kijanye n'abantu nyene twize muri NS. Nka jewe nahize twasomye igitabo muri 2015 ariko gushika ubu bivanye n'abasomye igitabo kuva muri 2015 2016 gushika muri 2018 impamya bushobozi zacu kugeza n'ubu ntiturazibona aho benshi bidoga ko bazohava bapfa batabonye nico bigiye. Iyo tubajije impamvu zidasinywa batubwira ko haba hari ibikorwa byinshi. Rero twibaza yuko muca mudutunganiriza amadiplome yacu tukayaronswa. Ico bifatanye n'ikibazo gifise abize IPA 5 canke NS 5 aho hari harasohotse itanga itegeko rivuga ko tuzogirishwa formation complémentaire tugaca turonka diplome ingana na master professionnel. Kugeza n'ubu ntavyo turabona badukorera mu gihe abandi bene wacu batonyi bari bize NS 3 canke IPA 3 bari bagarukirije aho bari bace baronka itegeko ry'uko bogira formation complémentaire ubu aho baca baronswa diplome ya baccalauréat ingana na licence. Rero ni mwiyo ntumbero kuko atamwana n'ikinono natwe iryo tegeko ryari ryarasohotse ko abahejeje imyaka 5 ya IPA canke NS ko twoca tugira iyo formation kugira ngo turonswe iyo diplome. Turabishashaye kandi turabinyotewe. Twibaza ko muca nyakubahwa muvugizi w'umukuru w'igihugu ko mwoca mubidufasha kuko tumaze kwandika makete menshi mu bushikiranganje bw'indero ntaco bigeze batwishura ko kandi natwe twifuza kuronka iyo mpamya bushobozi ingana na master professionnel. Murakoze. Mwene gihugu agira gatatu. Jewe nitwa Nyabenda Consolata nkaba nturuka muri commune Busiga. Jewe ikibazo mfise ni cy'umutekano muke mfise. Je naragiye kubaka hama ndapfakara candagaruka musaza wanje aranyubakira. Uwo musaza wanje amaze kunyubakira yarapfuye asiga umwana w'umuhungu kandi uwo mwana w'umuhungu yavutse ari hondi nahaje muri 2001. Uwo mwana rero amaze gukura nyina akamugisha inama ati turagurisha itongo twirira kubera twavukana turi abakobwa 6 n'uwo muhungu umwe ngo ubwo bukobwa nta jambo bufise. Burya rero twaramwitwariye ku mutumba turamutsinda bagize ngo basature nyina ararahira baca baratwandikira tuja muri sentare naho turamutsinda aca aragunguruza aruzana mwiyo y'igihugu. Mukuruzana rero kwari kugira arondera uburyo bwo kunyica ngo nopfa ngo abo bene wacu bo bahako kava indimi. Mu bisanzwe yarazanye amagerenade barayamufatana yahitiye apfunzwe hama rero baramupfungura. Ngo rubanza rumaze gucibwa n'ubundi tumutsinze sentare yaragira satura aca ararahira ngo ntiyaburanye ngo kwera yarapfunzwe arusubirishamo n'ubundi twaramutsinze n'ubundi aca aragunguruza ngo namahera twatanze. Aho hose rero bwari kubwigenge bwo kugira ngo anyice. Sinoja kwahira agatungwa mu murima sinoja gusoroma ndi jenyene ahari hose agendana imbugito. Kurya rero Consolati ikibazo cawe cumviswe ariko dusaba bariko barabafasha babereke umuhanuzi mwo kwitura mumubwire byose idonido n'ingene bimeze naho bishitse uno munsi. Murakoze. Ego. Oya wa kabiri. Naje ngaha ikibazo canje ndagitumbereje ku bushikiranganje bw'ubutungane na cane no mu biro by'umukuru w'igihugu birabaraba. Idondore. Jewe nitwa Nyabenda Moise. Kubusanzwe ingingo y'umukuru w'igihugu nimero 100 agakwego ubusa 41 yo kuwa gatanu ntwarane 2021 yagiriye ikigongwe abanyororo na cane abarekuwe barataha acatanga nica kane c'umunyororo umwe wese yaramaze gukora hama rero natwe kiraturaba
ico kigongwe umufungwa wacu yarafu afunzwe aho kumushira ku cakane ngo bamurekure ahubwo baciye bamukura ku myaka 10 bamushira ku myaka 20. Neza na neza yari kurekugwa yafunzwe itariki 10 z'ukwezi kwa gatatu mu 2014. Neza na neza yari kurekugwa itariki 9 z'ukwezi kwa gatatu mu 2019. N'ubu raracari mu ibohero. Twasaba rero mudutunganirize na cane cane ko umukuru w'igihugu yavuze yabwiye abarundi yuko abantu ari ukugabanwa mu mabohero na cane cane ko harimo ababa bakiri bato na cane cane ko n'uwo mufungwa wacu niyo nkuru Jerome asanzwe akiri na muto yorekugwa akaja gukora ibikorwa vyoteza imbere igihugu. Murakoze ikibazo cyawe bacumvise mwene gihugu wa nyuma. Jewe nitwa Ntanyerere Abubakar nga ku mutumba Kanyami komine n'intara ya Ngozi. Jewe ikibazo canje ndacerekeza ku mushikiranganje w'ubutungane. Twe dufise urubanza twaburanye itongo ry'umuryango kuva muri sentare y'intango kugera muri Cour suprême. Ayo Cour suprême ntiyaruhinduye yarungitse muri grande instance kugira barukurikize. Hageze kurukurikiza baraduhaye itongo rigaragara ahantu hari amazu abantu baguriye uwo twatsinze babaha amezi 6 kugira bazobe bunguruje. Aho hari kuva mu 2004 itariki 27 z'ukwezi kwa kabiri. Kuva ico gihe urubanza kubera ari ahantu haryoshe uwarukorakora wese yarajya nta kintu na kimwe bigeze batumarira. Amfise ivyegeranyo bitanu by'ico gibiringo baza barabaha kugira bazobe bavuye mu itongo. Fise amakete hafi 16 avuga ko sentare zoza guhera hezi kurikizwa ry'urubanza. Mugabe jo bundi twaguye mu gahundwe kuko baraje kudushikiriza baca bavuga yuko batosambura amazu baturungika kumvikana kugira abo bantu bahubatse tubarihe amafaranga mu gaciro amafaranga angana n'ibikoresho bahubakishije. Ivyo twebwe tubirindire kwera babahaye amezi 6 kandi ari president wa grande instance na president wa cour d'appel bari babidufashije mu kugira urwo rubanza turayiko gova mu nzira baca bacinkerera mucamo basubira kwa president wa cour d'appel aca dutuma katubwira ngo arabugururira ayo mazu ngo kubera ngo telefone ivuye hejuru. Twe twumvisa tubwiye guco twaciye twandikira umushikiranganje w'ubutungane kuva mu kwezi kw'icenda mu 2019 inyishu nitwayironse. Aho urumva ko babugururiye ubu noneho barariye n'uwundi muntu ngo w'igihangange wewe ngira nubari ko arubaka. Ejo bundi twarasubira n'ubundi twandikira kandi umushikiranganje w'ubutungane twongera twibusana rya kete risanzweyo yuko yo duhagarikira ko karenganyo. Mugabo bavyumvise murakoze. Ego. Muri kano kanya rero bakwiye abo turiko turabaza bene gihugu reka tuje mu indonido babishure. Hariho umuvugizi w'umukuru w'igihugu ikibazo ca NS na IPA turuba cagumye kigaruka. Bakeneye inyishu yabo ati mbega diplome zabo nabo muzozi fatira ko ryari babajije kandi n'ibitabo n'abatanze ibitabo byo mu mwaka kuva mu mwaka 2015 badefanze ibitabo batarabona diplome zabo zisinwe babajije umuvugizi w'umukuru w'igihugu hama bakaba bifuza na formation a master. Ico kibazo uko biri kose nababwiye yuko baza kwitura abahanuzi bari hajya ariko uko bigenda kose birumvikana ko mu bushikiranganje bujejwe indero babifise nk'umuco cyane kurusha mu biro vy'umukuru w'igihugu uko n'igihe tuzovyakira turiko turavyiga abahinga bazobiraba cyane cyane mu bushikiranganje bakurikirana ivy'indero ni abafise umuco ashobora kubaha kano kanya nyene naca bikora ariko ni abafise bashaka kwandika navyo nyene baravyemera. Murakoze. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'indero. Ego murakoze ko mpijambo nyakubahwa muvugizi wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu. Ego nkuko mwabivuze kandi mwabisavye
jewe nagomba kumenyesha yuko nk'uko nari nabivuze abarabwa n'iyi regularisation administrative pécuniaire bize ENS na IPEA yuko umushikiranganje yamaze gushikiriza inyishu yifatigije ku ikete nyakubahwa umuyobozi mwishikira mu biro kwa nyiricubahiro mukuru w'igihugu yamurungikiye no kuvuga yuko ivyo bamusavye mwikete yaramaze kubishikiriza nk'inyishu. Ikijanye n'uwabajije ati twarize turashikiriza memoire zacu ati haraciye imyaka myinshi tutarabona impamya bushobozi ati mbere harimwo na bamwe bazohava bapfa batarabona izo mpamya bushobozi. Twagomba kubaremesha tubamenyesha yuko umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi yumvise uwo mwitwarariko wabize haba ENS canke kaminuza y'u Burundi, no kuvuga yuko yaciye atanga isango ahimiriza abayoboye kaminuza y'u Burundi n'ishure nderabigisha ENS yuko bitarenze mu kwezi kwa kabiri k'umwaka turimwo bobaye bitunganije kugira ngo impamya bushobozi zose zishoboka zishobore kuba zaronse imikono banyenezo bashobore no kuza kuzitora. Muti none bigezehe uno musi muri uno mwanya turiko turavuganirako nabamenyesha neza yuko abarongoye kaminuza y'u Burundi n'ishure nderabigisha rya ENS yuko bashoboye kwitunganya. Nkabamenyesha neza yuko uno musi nko kwishure nderabigisha ENS hasinywe haremezwa ni diplome zingana 6,464 ariko uri kuraba umurindi wabaza kuzitora tukaba tumaze kuronka abantu bangana 581 bamaze kuza kuzitora. Murumva yuko arakanya keza ko gusaba ahubwo baciye kuri iryo shure yuko bo kwihuta kugenda gutora amadiplome yabo, kiretse kandi yuko bashobora kuja ku rubuga ntangazamakuru rwa ENS bagashobora kuraba yuko bari mu gitigiri c'abashoboye kwigirwa neza no gusinyirwa ayo madiplome. Ivyo ndabivuga uko kubera iki? Kubera hariho n'ubu abo twasanze batari bake bafise amadosiye atuzuye, usanga abura runo rupapuro canke ruriya, bisaba yuko bocayo bakarushikana, hanyuma izo diplome nkenyi zisigaye zitarashigwa ku mukono zigashigwa ku mukono, hanyuma banyenezo bakazitora. Nko kuri universite kandi y'u Burundi turamenyesha yuko hari amadiplome angana 6,464 nahone zasinywe zitarashobora gutorwa na banyenezo. Nahone n'akanya keza ko gusaba abaciye kuri iyo kaminuza batararonka diplome yuko bocayo bakazitora. Kukijanye n'ico yise formation ya master complémentaire, ahanagira ndamubwire yuko iyo formation ntayizobaho. Muti kubera iki? Ushaka no musi kuja kubandaniriza kugira ngo azoje guca idiplome ya master arakurikirana neza ku maradiyo. Kaminuza y'u Burundi yama yashikirije amatangazo buri gihe yerekana yuko yuguruye itanze akanya kabagomba kwiyandikisha kugira ngo bakore ikibazo bashobore guca baja mu bisata bitandukanye bitunganya inyigisho zishikana kuri urwo rupapuro rwa master. Aha nahone twasaba yuko ababikeneye boza barakurikirana iradiyo buri gihe na gihe, bakurikirana n'amakomunike ahaca kugira ngo ejo bagasaba yuko hari abaja kwiyandikisha kugira bakore ikibazo kugira ngo bashobore gukurikirana izo programa zishikana kuri urwo rupapuro rw'umutsindo bita master, yuko boba baramera amagabo kuko abaja guca urwo rupapuro ntituraba ngo bavuye muri ENS canke IPEA, ahubwo tugomba yuko hajaho uwari we wese yakoze ikibazo yabishoboye agashobora gukurikirana izo nyigisho hanyuma agaca aronka urwo rupapuro rw'umutsindo bita master. Murakoze. Tugiye mu bushikiranganje bujeje ubutungane, hari wavuze ibijanye n'ikigongwe c'umukuru w'igihugu
wafise uwiwe atashoboye kurekurwa iyo dosiye hariyo mwaba muzi mu majambo make. Ego nitwa Niyongere Donavine umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubutungane. Reka mbanze nshimire abenegihugu bagiye bafata amajambo atandukanye ku vyerekeye ubutungane. Ego kuko ni intambwe kugira ngo tumenye ibibazo vyinshi aho bihagaze. Hanyuma uyu Nyabenda Consolate, hariho Nyabenda Consolate w'Ibusiga avuga yuko hari umusengezana wiwe abangamiye umutekano wiwe, ngo agendane imbugita kugira ngo nibahura amugirire nabi. Uyo tutiriwe turarandira twamuhaye umuhanuzi w'umukuru w'igihugu na buramatari ajeje intara ya Ngozi yomufasha. Tubaza ibijanye n'iki kigongwe c'umukuru w'igihugu hamwe n'itongo bavuga yuko batsindiye uwitwa Abubakar. Sinzi ko ayo madosiye muyazi, mutayazi mwobaha umuhango mukabakira. Yego, reka dusabe Nyabenda Moise aze kudushikira hano kugira ngo aduhe umuco ku bijanye n'iyo dosiye yiwe. N'uyu nyene Ntanyerere Abubakar nawe nyene aze kudushikira kugira ngo tumuhe umuco, aduhe umuco hama turabe ico twamufasha. Murakoze. Mu minota 6 tuja twakira bene gihugu bo ku matelefone, ariko imbere yuko tubakira hari ibibazo byabajijwe bitarishugwa. Hariho nk'ikijanye n'intererano itangwa mu bijanye no kubaka ikirimba c'umukuru w'igihugu Igitega. Harabibaza ko hoba hatangwa intererano ku nguvu, nivyo canke sivyo? Umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Murakoze cyane. Sivyo uwoba yarabwiye abakozi ngo baterere ku nguvu yo barihenze. Gusa ico novuga nuko ari iteka guterera, kuko mu Burundi kuva na kera narindi iyo umubanyi wawe ariko arubaka uramuterera igishoro canke ari imbingo nibisanzwe. Abarundi benshi barako baraterera kugira ngo ijya ngoro y'Igitega yubakwe, kandi turashima ko ibikorwa bigeze ku rugero rushimishije. Nabundi guterera ku nguvu ntabihari. Murakoze. Babajije kandi bijanye n'amatohoza kuri baraje yo ku Mpanda, bijanye n'ivyo mu Rumonge bagirijwe idandazwa ry'ibitoro hamwe n'ikiremba wagurishije amazu y'amashira hamwe. Amatohoza mwotubwira ahageze? Murakoze. Ivyo ku Mpanda murabona ko atari kibazo coroshe uravye n'amafaranga bavuga uko angana. Ego nivyo amatohoza yarakozwe kandi n'icegeranyo caratanzwe, mugabo biraboneka yuko hakenewe ayandi matohoza yimbitse kugira ngo bamenye neza uko vyagenze imbere yuko babandanye. Ibijanye no mu Rumonge ngira mwarabonye uko vyagenze, ico gisa n'icaheze ku ngingo yaramaze gufatwa. Ibijanye no muri komine Kiremba nyinshi umukuru w'igihugu yari yicaye ngaha nyene kuwa gatandatu aho yashikiriza buramatari w'intara ya Ngozi, akaba yaravuze ati atumye buramatari kugira ngo indongozi zose muri komine Kiremba haboneke umuco uko ibintu biriko biragenda. Iyo nama sinzi kwiraba, ariko ndibaza yuko uzotanga raporo ari buramatari akayishikiriza umukuru w'igihugu yamutumye. Murakoze. Tuje mu bushikiranganje bujejwe amasoko ntanga nguvu, Barenga yabajije ati amatara aguma acika. Yabajije kandi muri regidezo haguma hibonekeza ibikoresho vyibwe, mbega amatohoza ageze he kw'ivyo bikoresho biba vyanditse ko regidezo? Muramaze kumenya ababigurisha, amatohoza ageze he? Murakoze. Kandi ku kibazo ca mbere kijanye n'umuyaga nkuba ugumucikagurika, nivyo sakaseseshwa rumuri nga mu gisagara cane cane mu gisagara ca Bujumbura birigaragaza. Kubera imihora ishaje, nk'uko mubizi igihugu cacu cafashe intumbero irashe yuko giteza imbere igisata c'umuyaga nkuba kanatsinda nikirumara mu iterambere ry'igihugu. Uno munsi ingomero nyinshi zigiye kwinjira mu muhora, mugoro hacafatwa
ni ingingo mperekeza, ingingo z'uko imihora nka yose mu gihugu inagurwa kugira ngo umuyagankuba ugende atagatosi. Murabizi ko ku bijyanye n'umuyagankuba naho ko bari akantu k'agatsinga utaburanwa n'amaso gashobora gutuma ikaritiye yose izima. Imihora rero ikanagurwa tworemesha bene gihugu kugira ngo tubabwira tuti umuyaga nk'ugiye kuboneka ari mwinshi kuko ingomero zigiye kwinjira zitari nke mu muhora. Ubu hagiyeho uruzibazi, vuba zoja rusumo force megawate 26, mu nyuma kabusezi megawate 20. nuko biko birajana no kunagura imihora. bavyizere mu kiringo kingana gute? Ibikorwa biriko birakogwa sinovuga ngo nejo ni hirya y'ejo, mugabo abakozi nk'uko mubibona none n'intumbero ya leta twese turi ku kivi kandi dukwana ingufu nyinshi tugira tuti bishobotse vuba vyoba na vyiza kubera nka Igice zayo ni n'umudandaji igira iti amatara acitse nivyo umwene gihugu arahomba mugono nyene haje ibihomvye. Murakoze. Umuyobozi wa Igice yarijeje abene igihugu yuko uwo muyaga nkuba mu kwezi kwa Kigarama ku 12 uzoba wamaze kuboneka, ko abashaka twebwe twese tukeneye canke abandi bashaka kuja mu rudandazwa bazoca boroherezwa. Murakoze. Kubijanye navyo n'ibikoresho vya Igice ibikoresho vya Igice vyibwa yakibajije ukuntu ati bigenda gute. Yaba nari umusuma nari kubimenya ingene bigenda, mugabo amatohoza ico nomubwira nuko icaha caramyeho, icaha mu bantu caramyeho. Amatohoza ariko araba iyo habaye nk'ivyanka bijya igica gikorwa nuko tuca dushikiriza ubutungane bakadufasha. Hama rero amatohoza ariko arakorwa kandi atera imbere, ahubwo hajya na kera ubusuma bwaraba, ariko ubu turashimira abene gihugu bafashe intumbero yuko ivyabo bitanyagwa. Babona baradoma urutoki bakadoriya bati twabonye ibintu akanaka tubona bitema ntituzoba turiko turahomba, ahubwo tubagiye ahubwo no kubatera intege, tugira tuti umuntu wese uzobona ari ibintu bike banyonogwa ubutunzi bw'igihugu ubudome ku rutoki, hanyuma ingingo zifatwe n'abijejwe. Amatohoza ageze kure kandi bamwe bamaze no gufatwa muri abagiye bakora ivyo vyaha. Murakoze cyane. Murakoze. Imbere yuko twakira umunyagihugu wa mbere wo kwi telefone mu bushikiranganje bujejwe inyubako muri Kizingwe Bihara, abene gihugu bazokwerekwa amatongo yabo ryari, amaparcelle yabo. Murakoze. Nitwa Jeanne Mukenguruka, mpamvugira ubushikiranganje bw'inyubako, ibikoresho vya leta no kugwiza uburaro. Ikibazo muwajije cerekeye Kizingwe Bihara, igice ca Kizingwe Bihara caratunganijwe kugira ngo abene gihugu banye n'amatongo n'abasabye amatongo muri leta bayashikirizwe. Uyu mwanya ndabamenyesha yuko bigira bitora inzira kubera ubwa mbere hari habaye ikibazo c'uko leta itari yavyumvise kumwe n'abanye n'amatongo bahajya muri Kizingwe Bihara, aho wasanga hariho abihagiye n'abandi bubatse muri ayo matongo batafitiye uburenganzira. Ivyo rero byasaba yuko tubanza gutohoza neza tukamenya yuko uye yubatse mu kibanza ciwiwe kandi atafitiye uburenganzira. Rero mu minsi iri imbere ivyo bibazo byaraheze, banye n'amatongo duhereye ku basangwa, hanyuma hakurikigwe abasabye amatongo muri leta bazobereka amatongo yabo. Murakoze. Sabere nine hari ikindi kibazo bari babajije kuvyerekeye za Nyabugete na Vyegwa,
aha noshikiriza ku vyerekeye Nyabugete hariho icegeranyo cashikijwe n'umugwi SNTB wavuga yuko kirya gice ca Nyabugete cyose ari amatongo ya leta. Rero bimaze gushikizwa n'urya mugwi ubushikiranganje twaciye tubangira gushikiriza ajya matongo gusa icyo twakoze twasabye abajeje umutekano ko bodufasha gucungera bijya bibanza. Rero ubu muri kino gihe bariko barasesangura neza baraba ico cegeranyo kugira ngo intumbero ibereye ishikirizwe. Kuvyerekeye iki gice naco ca vyegwa cyari cyaramaze gutunganywa neza basanze hariyo ubutare igihugu cacu gikeneye. Rero abari barose muri bijya bibanza bazobereka ahandi bazotunganya ahandi bashikirize abazoshaka nako basubizwa amafaranga yabo bazoheza bayashikirizwe. Murakoze sabere nine yakire umwana gihugu wa mbere ari ku telefone. Ego bari ku murongo wa telefone nabo nyene turabibutsa yuko babaza ibibazo biraba benshi hanyuma kandi baze mu rupfasoni. Ku murongo wa telefone uwageze ku murongo wa telefone. Allo oui, namahoro. Namahoro. Allo namahoro. Allo oui, ndabumva. Namahoro. Namahoro. Urumva ko tutariko turumvikana neza kumbure reka je twakira undi ari ku murongo. Namahoro. Maramutse neza. Ego urashobora kwidondora? Ego jewe nitwa Ngenze Buhoro Emmanuel. Ngenze Buhoro. Uhagaze hehe? Mpagaze mu gisagara cya Bujumbura. Ikibazo cyawe? Ikibazo cyanjye tubazo tubiri. Tubazo nkaba ndadutumbereza bwa mbere na mbere umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi atari hari umuvugizi wa nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu ngira ngo araza kwishura. Nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, ubwa mbere imbere yo kugira ngo mbaze ikibazo ntanguye kumukengurukira cyane rwose ntuma n'umuvugizi wiwe uti abahoze ku rugamba nukomere ku muheto bari inyuma yawe. Hanyuma ikibazo rero cya mbere hariho itegeko ritugenga yadusinyiye. Nagira mbaze rero umuvugizi wa gisirikare nimba ari ngaho, mbega kugira ngo iryo tegeko rije mu ngiro habuze iki? Hanyuma ikibazo cya kabiri navuga nti kuri nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, nagira ngo ndamusabe kugira ngo hariho umunsi mukuru w'abagwanyi, nagira ndamusabe nk'umuvyeyi ko umujya munsi mukuru w'abagwanyi hohora hatumirwa impande zose. No kuvuga iki? Aba ex-FAB na ex-PMP ya impande zose. Ako kantu niko nagira ndamusabe. Murakoze nawe. Turakira ubundi ari ku murongo wa telefone amaze gushikaho. Abavugizi b'inzego. Urumva ko nawe nyine tudashoboye kumvikana. Hari ubundi ku murongo. Mwaramutse. Namahoro. Namahoro. Yego namahoro turakumva. Yumva ko ikirere kumbure ntikimeze neza. Haherere ntitwo turumvikana.
Halo? Ntidushobora kumvikana neza. Nuko rero hari undi ku murongo wa telefone nawe tumwakire. Alo. Alo. Ko muri mu kurindira reka dusabe umuvugizi w'igisirikare Emmanuel arabajije ibibazo bibiri atabahoze ku rugamba itegeko ribagenga habuze iki kugira ngo rije mu ngiro. Murakoze kumpa ijambo. Icyo kibazo abajije ni ikibazo gisanzwe kizwi kandi kimaze igihe. Mu minsi iheze nk'uko abishikirije harasohotse itegeko rigenga abahoze ku rugamba. Iryo tegeko rero ririmo ibintu bitandukanye byo kubategurira uko bazobaho, ariko ishyirwa mu ngiro y'iryo tegeko bisaba ko kugira rishyirwe mu ngiro haba ayandi mategeko arifatiye ko kugira ngo aze atomora ibintu bimwe bimwe biri muri iryo tegeko, kandi kugira ngo rije mu ngiro birasaba uburyo butari buke. Ibi rero bikasaba ko umushikiranganje wo kwivuna amaso no kwita abahoze ku rugamba hamwe na mugenzi we ajejwe ivy'ubutunzi ko bazoshiraho itegeko riza ritomora neza ingene iryo tegeko rija mu ngiro. Rero ubu hariho imigwi iriko irakora kugira ngo bashireho iyo nzira irashe yotuma koko abo bantu batunganirizwa kandi bageze ku gikorwa gishimishije. Ikibazo ca kabiri abajije ibintu bijanye n'ivy'abagwanyi, umunsi mukuru w'abagwanyi. Uwo munsi mukuru ntabwo utunganirizwa mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi n'abahoze ku rugamba. Arashobora kuzotumbereza iyo bitunganirizwa hanyuma bakamuha inyishu. Murakoze. Murashobora kumurangira aho ashobora gutumbera? Arashobora gutumbera muri leta yamifise inyishu ku bibazo byose canke akazoronderera ahandi. Reka kumbure umuvugizi wa leta ko ari ngaha nyamwishure. Murakoze. Ngira ngo ico cyumviro gishikirijwe ku mugaragaro tuzogitambutsa, nimba atari uko cara gikorwa tuzogitambutsa ababifatira ingingo bazifate, niyo nyishu no banda baha. Murakoze. Murakoze cyane. Reka twakire undi ari ku murongo wa telefone. Alo. Alo. Alo, alo. Namahoro. Namahoro. Yego turakumva. Alo. Yego turakumva n'amahoro. Ndagize bwakeye. Bwakeye cyane. Je nitwa Kayuku Alex Kayuku. Uherereye hehe? Nkorera muri kaminuza y'u Burundi. Ukorera yiki? Ndi umukozi asanzwe. Ikibazo cyawe? Ikibazo nekeye umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Muri kaminuza y'u Burundi hari ikibazo cerekeye abakozi bamwe bataratunganizwa ku birarane batsindiye mu butungane byitwa sentence arbitrale. Mu mpera y'umwaka w'2019 abakozi bamwe barimwo n'abarimu ba kaminuza bose hamwe bashika 1274 baratunganirijwe, hasigara ikindi gice c'abakozi cyane cyane bagizwe n'abakozi bato bato bashika 249. Umukuru w'igihugu c'u Burundi twaramwituye nawe ataha ikibazo umushikiranganje wa mbere hamwe n'ubutungane kugira ngo bakore amatohoza barabe ko bifite ishingiro. Izo nzego zimaze kubica hirya no hino zasanze ko ubwo rubanza rwaheze, hari hasigaye ishigwa mu ngiro. Umushikiranganje wa mbere yarahejeje asaba umushikiranganje w'ubutungane kw'ico kibazo cova mu nzira burundu, maze umushikiranganje w'ubutungane nawe acandikira mugenzi we ajejwe ikigega ca leta ko boturiha ivyo birarane. Amezi 9 araheze
iryo kete rimeze nk'akamizwe n'ingoma bitumvikana urubanza rwaheze hakabisuzumwa n'inzego nkuru z'igihugu n'ubutungane bagasanga ko atakanenge bigira basaba ko tworenganurwa ariko n'ubu ntituratunganirizwa. Alexi icya kabiri Alexi kuba hari abaronse Kayuku barishwe ibirarane birenga imiliyaridi 15 kandi zirihiwe rimwe twebwe dusaba icya gatanu cyayo ni ukuvuga imiliyaridi 3 tukaba tumaze imyaka 3 hafi tuguma dutakamba ntituratunganirizwa. Alexi uratwumva? Dusaba rero se barundi ko yokumva amarira yacu maze tukariha ivyo birarane nk'uko bagiriye abandi bakoresheje amabondo titre de trésor hamwe mu kigega ca leta ata amafaranga akwiye yoba ariyo yo kuriha amadeni. Turazi neza ko se barundi arazi ishinga n'abarundi barenganywa. Murakoze cyane. Alexi wowe uriko uratwumva? Urashobora gutanga akanemero kawe ka telefone kugira ngo bazoguce ko bariko barakurikirana ico kibazo. 77 732 506. Urakoze cyane. Ngifise ijambo harabandi ari kuri telefone. Turakira umuntu umwe wenyene kugira ngo dusozere umwe ari ku murongo wa telefone. Alo Alo umuntu ku murongo wa telefone. Alo namahoro tuvugana nande? Duza kajwi usubire mu izina ryawe. Ikibazo cyanjye ndokereza ku mubwiza umukuru w'igihugu kuko tuzi kera mu gihugu ndebe tugatwigisha kikuvavanwa n'amoko ariko akenshi ugasanga nk'iyo habaye kenshi nko kwamugaza abaje muri sikare akenshi ibintu by'amoko kenshi ibintu by'amoko bakunda kubyisunga cyane umucamanza ukazumva ati abacamanza habaye abatutsi batatu abahutu bane cyane n'umutwe umwe wumva none twatwishwa bavanwa n'amoko kuko nyine uravye abazanye ibintu by'amoko ubwo twabashimira kuko twabonye akenshi bidufasha kwangaza akazi muri leta. hano ikindi kibazo cya kabiri cyerekeye ikibazo cyabona cyose cyerekeye akenshi mu bisanzwe ubuzima akenshi yashyigikiye agateka kazi agateka k'umukenyezi tukubahiriza agateka k'umukenyezi ariko akayegeza cyane cyane uzawumva ati kandi birabujije yuko haba umugabo kanaka yegera abona ubwambure bw'ubundi mugore kanaka ariko muga urabi mu buvuzi mu buvuzi urazi abaribaza barose uruhushya ko ata mugabo yemewe ariko yabona ubwambure bw'undi mugabo bigatuma cyane cyane hajya iyo bagiye kupima abakenyezi bacu cyane cyane ko babyaza abakenyezi bacu hakabamwo n'abaganga usanga bagoka ku ibanga ryabo ry'ubuvuzi bakabona habo bagore habo kugira abagore bacu habapime igitsina gore nk'abo nk'ababyazi igitsina gore leta irashyigikiye yuko abakenyezi bacu bazosoma bakura n'abo baganga b'ikamutima cyane leta itegekanye kumvira ko abagore bacu ko yuko kuko bapima abadamu nkabe akageze naho ubundi se bw'ugiye kwitoza bakisohoka atagize ndajya ageze uko umudamu yiga Tuko turakumva neza ariko ahantu hagaze ntihafata neza sineza gerageza uduza akajwi mva ko agatelefone kamugoye ariko umuvyeyi ariko arabaza aravuga ikibazo ciwe cya mbere yuko
igihugu giye kuvavanura n'amoko na cyane cyane mu bijyanye no gutanga akazi ngo kubera ko hariho ibisata bimwe bimwe byisunga ubwoko mu gutanga akazi muri leta. Hanyuma no turabye aho ibihitiye ngo agasaba yuko hobaho kuvavanura n'ibyo byo kwisunga ubwoko, ibindi navyo no kubahiriza agateka k'umukenyezi. Akavuga ro nk'abagoka mu kubona ubwambure bw'abakenyezi babo, ahora agashimikira cyane cyane no kubaganga yise ko arabagoka mu gihe baba bari mu kazi kabo. Ego ariko rero reka duhere kwishura kuri Alexis Kayuku. Avuga yuko hari abakozi bataratunganirizwa na cyane cyane no bato bato kuva mu mwaka wa 2019. Yasabye ko umuvugizi mukuru w'igihugu amwishura. Ikibazo cha Alexis twacanditse kandi mwabonye ko twasavye nimero ya telefone, tuzomucaho kugira ngo tugikurikirane. Murumva ko ari ikibazo bavuga ko batsinze urubanza, tuzogitumbereza turi kumwe nabo mu butungane. Ikibazo cy'uyu umvukanyi ya telefone yari Makamba akavuga ibijanye n'amoko, yotahura kandi n'abandi bose botahura yuko igihugu cy'u Burundi kirongowe cisunza amategeko. Murabizi bivanye n'ivyo twaciyemwo muri kahise katari kakera cyane, twemeye mu masezerano yarusha yuko tuzoza turisunga ibice by'ubwoko, haba ari nko mutanga akazi bashiraho abashikirangaji canke n'ubundi buzi, haba mu gisirikare no mu gipolisi, ivyo byose bakavyisunga. Kugeza uyu munsi rero ntibirahinduka, nivyo tukigendera ko umunsi hagize bagasanga yuko bikenewe ko ivyo kwisunga amoko cyane cyane mu gutanga ubuzi bukomakomeye, ivyo bazobishiraho. Murakoze. Ikiganiro gisigaje iminota 9 ngo kirangire. Hari ibibazo bitatu bitarishugwa mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Babajijwe bati mbega yo muri ko murerekana umuntu ko ari inkozi y'ikibi mwisunga itegeko iri. Murakoze kandi kuma ijambo. Twisunze ingendo y'intwari ibereye, iyo ngendo itegeka inzego zose za leta gushikiriza abene gihugu bo badatabuja bacu ivyo tuba turiko turakora mu mirimo yacu y'ubushikiranganje ya misi yose. Muri ivyo rero mu bushikiranganje tuvugira harimwo ibijanye n'ibikorwa biba vyakozwe mu matohoza, mu guhangana n'ubugizi bwa nabi butandukanye, ibikorwa musanzwe muzi ko bikorwa n'urwego rw'inyamiramabi. Rero iyo bakoze amatohoza bakegeranya ivyemezo bagafata inkozi z'ikibi, turafise uburenganzira bwo kuvyereka abantu, ariko twebwe akenshi nkuko mubizi tuvyereka mwebwe nyene abamenyesha makuru, kuko hari igihe iyo tutabiberetse mwe murazi ko mukunda kubaza cyane, hari igihe muca muvuga muti muriko murabesha bajya abantu ntibafashwe, ivyo vyemezo nta bihari, canke hari na mbere n'abahora bavuga ngo mbere ngo banyurujwe, ngo bafashwe ngo banyurujwe. Mwebwe rero turabibereka, tukabereka abafashwe, tukabereka ivyemezo vyegeranijwe ku caha kiba cakozwe. Tumaze rero kubibereka mwebwe, ibikurikira nimwe muca mubimenya. Sinzi rero ikibazo yabajije ko yabajije ababona abo bantu bafashwe canke ivyo bimenyetso babirabiye kubimenyesha makuru vyanyu canke mwebwe tuba tuvyereza. Iyo bejejwe abo bantu nyene baba bafashe ko baba bataragirwa n'icyaha, ntimuheza ngo musubire mutubwire kandi yuko bejejwe hama ingene baheza bagasubizwa ko gateka bigenda gute? Si twebwe ibyo kwezwa, si twe tubeza bezwa n'ubutungane, hanyuma ibyo kuberekana ni mwebwe mubikora, mwebwe abamenyesha makuru. Agateka kabasubira ko gute? Agateka k'umuntu wari we wese iyo kamuvuye ko araheza akitura ubutungane, basanze bari barakamuvuye ko yarabeshewe, ubutungane buramwakira bukamwumviriza bukamutunganiriza. Mu bushikiranganje nyene muvugira habajijwe ibijanye n'amabisi yo kwiyunguruza, umushikiranganje arongoye ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ari mu nama nkenguza amateka yaravuze ko hari amabisi ashika kuri 40 ari mu gushika. Bigeze ego nyakuba umushikiranganje yarabivuze,
ariko murazi ko ivyo gutwara abantu n'ibintu bica bishirwa mu ngiro n'ubushikiranganje bubijejwe mugenzanje yobaha umuco. Murakoze nkuko yamaze kubishikiriza ujya mugambi ni umugambi mwiza cyane kandi ubuzoza gusahiriza mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu na cyane cyane mu bijyanye no kuyunguruza mu gisagara ca Bujumbura. Ujya mugambi rero ni umugambi wa leta kandi uburyo bwaramaze gutangwa, imiduga ishika 50 vuba igiye gushika kugira ngo izosahirize muri ico gisata. Murakoze. Urakoze. Mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu babajije bati uno munsi biharuro by'abagwaye umugera wa COVID-19 bingana gute? Murakoze kunyongera ijambo. Nitwa Bukuru Pamphile. Nagira ndabamenyeshe yuko ibiharuro by'abarwaye COVID bariho. Reka nifashishe ibiharuro byo muri iyi ndwi gusa kugira ngo ndabereke yuko COVID atahiraja. Nuko mu bantu ibiharuro gushika itariki 12 ni ukuvuga hirya y'ejo abantu 365 bapimwe ngaha mu gihugu, 21 basanze bagwaye COVID. Mu baciye ku kibuga c'indege Mercure Ndadaye ci Bujumbura mu ngenzi zaje 549, muri abo 19 bari barwaye COVID. Byumvikana rero yuko tutokwijajara. Aho niho nagira nshimikire, murumva yuko ikiza COVID-19 takiraja, ari naco gituma nguko wabajije ikibazo yabibajije wo muri Nderagakura, abantu turakwiye kubandanya nguko umugambi wa leta uhari, dukwirikiza impanuro zo kwikingira iki kiza mu gukaraba kenshi, mu kugira umugenzo mwiza uko twokwama tugira isuku. Hanyuma ikindi naco yabajije yavuze ivyerekeye abanyeshure murazi neza yuko mu mugambi wa leta igihe cose basubiye mu ndaro, abandi mu ndaro n'abarimu babo n'ababafasha bose bagenda bapimwe. Ni umugambi uzobandanya kugira ngo tubandanye dukinga. Kuri bijya by'agafukamunwa yavuze nawene mwabonye batako yambaye agafukamunwa, karakenewe umuntu wese afise ibicurane gukingira abandi kukambara nivyo, ariko ingingo zose zo gukinga COVID zirakwiye kubandanya zikurikizwa. Dusabe rero namwe bamenyesha amakuru mufise twishika kure, tubandanye duhimiriza, dufashanya, dufatanye mu amaboko kugira ngo abantu bagume bikingira ikiza. Urakoze. Twagifise ijambo mu nkundire ntanga umuco. Usigaje iminota 2 tubahaye amasegonda 30. Ayo masegonda murakoze. Hari ibintu nashaka ntomore neza ku bimaze iminsi abantu bahubisha abantu kuvyerekeye ingenzi. Ndabivuge ndabisubire, ingingo ya leta nuko ingenzi yose igenda ipimwe ikiza COVID-19. Ivyo bintu babitahura. Uvuye mu mahanga naho ndaza yipimishije COVID akaza afise COVID ko atayo afise uwo mugera, ashitse ni Bujumbura arapimwa. Abantu rero ko baratanga inkuru zindi gushika uyu munsi, ngizo ingingo za leta aho ziri. Murakoze. Murakoze. Mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu hariho abayemuwe mu Gatumba n'imyuzurira hamwe no mu Rumonge, mwari mwaratangaje ko muzobubakira ahitwa mu Gakungwe. Mu munota umwe ikibazo cyo gutangura kububakira ibikorwa bizotangura ryari? Imyiteguro iriko iraba, iheze bizoca bitangura. Sinotanga umunsi kuko n'ibikorwa bikorwa n'abantu benshi n'amashirahamwe atari make afasha muri ico gikorwa. Mu Rumonge bo bari bavuze ko batwara ahitwa ku Mutambara, ariko rero nabo nyene bavuga ko babuze uruhusha rw'abatanga aho ikibanza gusa. Uruhusha abarutanga twavuze ico ni kiraba abantu baba bari mu bibazo.
ni ukuvuga ko biriko birakorerwako ibikenewe vyose ko si ibintu bica bishoboka mu munota umwe, biratwara umwanya. Tubasaba kwihangana gatoyi hanyuma ababijejwe babitunganye. Murakoze. Umwanya wagenewe kino kiganiro usa n'uburangiye, hasigaye amasegonda nk'abiri. Turangize rero tubashimira mwebwe mwese mwatavye kino kiganiro. Dusezere dushimira abavugizi b'inzego zitandukanye bitavye kino kiganiro no ku nyishu batanze ku bibazo nkoramutima babajijwe. Dushimire kandi na bagenzi bacu babamenyesha makuru hamwe n'abenegihugu bashoboye kubaza ibibazo mu rufasoni. Dushimire n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma. Muri uno mwanya rero tuca dusubiza umurongo amaradiyo, tukabasezera twifuriza abafata ingendo urugendo rwiza. Mufate imiduga yabazanye, mushike amahoro. Imana ijane namwe, mushike mu banyu mu mahoro. Natwe ahacu turasezeye, kino kiganiro kirarangiye. Tubifurize umunsi mwiza.